abandi bose baraza kubona yuko bakwiye nabo nyene kubufata nk'akazi. Ica kabiri baraza kubona yuko atari blague, bakwiye gushiramo ingufu kugira ngo bashobore kugera aho ngeze uno munsi. Cha wallahi je ndumukozi. Man wallahi je ndumukozi. Kandi jewe ndumukozi nkongera ngasenga cyane. I'm sure bro abantu bagiye kubona yuko aba MC bariho kandi bakomeye kandi bavana. Mu masengesho wagize woba warigeze kugira amasengesho avuga ati Mana fasha ngume yo singaruke canke wagize amasengesho kugarukana mu Burundi? Every story matters. Hello STV fans murameze neza nkuko mubibona turi mu modoka mu kamodoka gatoya cyane tugiye kibuga cy'indege kwa gusezera canke guherekeza umu MC akomeye umwe mu canke tugiye nabivuze wavuze ko tugiye canke tuvuye yego wavuze ko tugiye gusezera canke twagiye Belgium babariye turi muri Belgique la location yacu ngene isa neza turi mu modoka babariye ni lactisi tugiye guherekeza umwe mu ba MC bakomeye cyane yitwa Amis abandi bamutazira MC ya Mipro Brazil yitwa none ndagibagiye gikirundo kuntu Lisase ya Mise batazira Mipro canke hari n'izina yita kama Aminini Amilove unajiongeza so ico tugiye nukubaronderera amakuru iyo y'ukungene yiteguriye urugendo rwo kuja mu Bubigi ariko niwe mu bantu bagiye ari babiri Satbi hamwe na Amipro niwe azomara igihe kinini mu bihugu by'Iburayi azoca mu Bufaransa azoca muri Swede ashobora kugumayo byose birashoboka kwa umuntu azomara ukwezi iyo ni inkuru ndiko ndaba ni inkuru ntafitiye ivyemeza ariko urukurukuru ruravuga ko MC Amipro ashobora kutagaruka mu gihugu cy'u Burundi vuba ariko we none uje gusoma urusaku cyangwa uje kumuherekeza nje kumuherekeza no kuvuga ikiri ku mutima kugira ngo akinyishure ndakimubaza comprehension ndabasaba rero kugumana natwe iyo niyo target je mfise kiganiro cyane yo kumuherekeza kwanyu nkene kumenya gusa ingene yiteguriye umuririmbyi wo mu Rwanda ingene yiteguriye umuririmbyi w'umurundi Satbi Bizman Abubakar Karume ingene yiteguriye Kitoko wo mu Rwanda ingene yiteguriye Kebi Boy n'umurundi amaze imyaka myinshi aba mu Iburayi Keni Kusiritie yo pente Safi Bagi Ataraga snap Kinya Bagi yeah ni fresh kano kanya nkuko nari nabibabwiye mu Bubirigi aho novuga neza ko ari concert dasanzwe igiye guhuza umuririmbyi w'icamamare canke rurangira dufise mu gihugu cyacu Burundi ntiyagiye wenyene biro bintu turakunda twaravyifuje kenshi ariko kandi muri kino gihe turiko turabibona ni Amipro the MC umwe MC dufise mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kandi ubwanje vraiment nishimira kandi nkunda cyane agiye gufata rutemikire imushikana mu gihugu mu Bubirigi agiye kuhura n'abarundi abanyarwanda abazungu abumva melody batumva amajambo niho agiye kwemsinga ariko kandi Amipro rya mbere yuri indege agiye mu bikorwa by'akazi bijanye no kwemsinga no bijanye n'akazi kiyo numenyesha makuru akongera akaba umutanga amajambo ndavuga umu MC yigeze guherekeza umuririmbyi Natasha Lambamba aho yaragiye mu Buganda gutora agashimwe Amipro amaze kwizego n'abarinzi batandukanye agatsoka igihugu abaherekeje aho turabona nk'umugwi nka Victoria's yigeze kubaherekeza mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi agiye ajanye n'umuririmbyi Satbi mu Bubirigi aho batoca bandanya n'ibindi ibihugu bitandukanye vya hariya ku mugabane wa Buraya akora umugabo w'ubuMC ni gambere kuva Uburundi bwitwa Burundi tubonye umuntu w'uMC yuri indege agiye ku mugabane wa Buraya agiye gukora akazi k'uMC nitwa tubimenyere tumenye mu bindi bihugu ariko no mwanya Amipro yatewe iteka Imana irabisinya mwanya mutoya araza kuba yuriye indege twaje kumuherekeza no kumuha agaciro no kumutera amashugo yakwiye mu myaka ingaha amaze akora umuga wiwe ariko kano kanya akabagiye gufata rutemikire Amipro turamukije bro asante papa mbwira ukuntu wiyumva bro shaje numva nkindi minsi yose namashimwe ku Mana tu tubwiye base ko rutemikire uyimenyereye ariko yagushikanye mu Buganda bro sha yanshikaye no muri Guinea Conakry muri Sika ariko ni jambere ku mugabane wa Burayi so ndaryohewe cyane niteka nimigisha novuga yuko jewe 2024 wari umwaka wanje w'imigisha kuko ama concert nka yose nare yakoze so ubu tugiye guserukira igihugu hanze tuzokora show
mu bihugu bitanu ndahera mu Bubiligi kuwa gatandatu hama nzoce mfata indege kuwa Mungu ngende mu Bufaransa turagowe mu Bufaransa nje muri Suisse gukora nzanagiye kuraba abashoya bakiriku mveyo ncenja mu Budagi hama Swede hama nce ngaruka iwacu kuyebura ami ibyo rero MC benshi twabifata nk'ibisanzwe bamwe batatahura akazi mukora kubera ko benshi bavuga ngo ni ibintu bitigwa ngo bijanye n'impano ariko uyu munsi ambibe ko yaramuriza rutema ikirere abatabizi neza ibijanye no guhanahana amajambo ni ibintu vyibwe mbega n'umwuga nk'indi myuga mbega umwuga ryari mbega biboneka ryari kari umwuga numwuga nk'indi myuga numwuga ushobora kubeshaho umuntu numwuga ushobora gutuma umuntu abaho neza kandi akabaho imyaka yiwe yose asigaje kuri nosi ameze neza nk'abandi akariha inzu akagura imodoka agashobora no kugura amaparcelle rero nje nabifashe nk'akazi nabifashe nk'umwuga mu yindi myuga uno munsi ndashima Imana birambeshejeho uno munsi ndashima Imana umwana wanje arabaho uno munsi ndashima Imana famille yanje iratwenga kubera uno mwuga uno munsi ndashima Imana mwaje kubera uno mwuga ngiye gufata indege ni ikintu kidasanzwe cyane nawo kwihebura umwuga wose ukwiye kuwufata nk'akazi hama bigaheza bikagenda neza ego nka experience mufise mu mwuga wo kwemsinga mbega murabona ko Burundi ugaruka ku Burundi hari cyo rugiye kumwuga kubera ko Amipro asohotse igihugu ajanye n'uwo mwuga kugira ni mwagaruka muzave mugira icyo twokwita fondation cyangwa ikindi kintu kijanye no kwigisha Burundi gwaruka kujanye n'uwo MC mu gihe mutubwiye ko ari umwuga mbega muko mutegura kuri ico kintu nk'umu bantu yatangiye kubonera izuba abandi mu gusohoka ibihugu cyane icambere novuga yuko abandi bose baraza kubona yuko bakwiye nabo nyene kuwufata nk'akazi ica kabiri baraza kubona yuko atari blague bakwiye gushiramo ingufu kugira ngo bashobore kugera aho ngeze uno munsi ariko nanje aho ngeze sindashika ndacashaka gushika kure cyane hashoboka so ndacashaka n'imiburiburi amezi 3 nahere ndi ngaha mu gihugu mbe nasohotse novuga yuko niteka no kubandi kubona yuko bashobora gukora cyane kugira ngo nabo nyene bashobore gushika kure cyane hashoboka Amipro bwa mbere tugukeze cyane kuko nimboneka rimwe mu gihugu cyacu Burundi bwa kabiri ikintu cyose iyo kibaye bwa mbere gishobora kuba ciza ku muntu cyangwa kaba kibi ku muntu itera umunezero cyangwa umubabaro nimba wiyumva umubabaro ubabajwe n'iki cyane gusumba nimba ufise umunezero ko ari rya mbere n'igiki gutera umunezero gusumba nibwo uheburusha ugiye kuronka kurutya ubwo waruronka umunezero wa mbere nuko ngiye guserukira igihugu ico kirumvikana yuko negeza kuryoherwa ariko no muri gender umubabaro kuko ngiye gukora kano kazi mu gihe umwe mu bagenzi banje twamaranye igihe kinini uwo twari dusanzwe dukorana aherutse kwitaba Imana hirya y'ejo mu gihe bari kuzomuhamba ejo ariko je urabona yuko ufashe indege so novuga yuko umunezero urahari umubabaro urahari ariko igikuru nuko tugenda tugakora hama tukagaruka tugatera iteka igihugu wosigurira abarundi ko bari wizegwa ubwa mbere canke mu bambere wibisunze iki nikihe niye strategy ukoresha kugira ngo biciyemwo na cyane cyane sawa wallahi je ndo mukozi manu wallahi je ndo mukozi kandi jewe ndo mukozi nkongera ngasenga cyane utwaye ikihe kintu nyabaki mu mahanga hamwe buri muntu wese azomya ko ari Amipro the MC kuva mu Burundi nakakanu kakabijya utwaye mu guserekura neza igihugu cyane I'm sure bro abantu bagiye kubona yuko aba MC bariho kandi bakomeye kandi bavana bijanye n'indimi ni sawa sha urabizi tugende mu rundi rurimi ni bon tugende ami gatoya mu masengesho wagize woba warigeze kugira amasengesho avuga ati Mana fasha ngume yo singaruke cyangwa wagize amasengesho kugarukana mu Burundi mu masengesho nagize mu masengesho nagize ayo masengesho sinigeze ndayagira ahubwo nagize amasengesho muri 2024 avuga ati Mana harageze ko nanje ngenda ku mugabane wa Burayi hama nkagaruka gukorera igihugu canje so ngiye hariya nyuma y'ukwezi zobahamagara musore mu ntegere ngaho urakoze cyane ugiye kwemsinga umuririmbi usanzwe umenyereye umaze gukora imyaka myinshi ndetse musanzwe muva no muri nuzimu ya Kanyosha uramuzi na Sabi muramenyeranye cyane ariko hari abandi baririmbyi novuga neza ko mutarigera mukorana nka Gitoko nk'abandi mbega muba mwari documents ariko sino binjira mu kazi ariko mbega zova biborohera kwemsinga umuririmbyi mutamenyereye na cyane mu gihe uzori muri plateau ikomeye nka plateau mu Bubiligi bon mu MC wese arabanza karaba line up ubu ngiye deja mu Bubiligi naramaze kumenya Kitoko biographie we yose Kebio nari nsanzwe ndamuzi Saido nari nsanzwe ndamuzi Miki nari nsanzwe ndamuzi Sadbi wewe ni imyaka myinshi so kubakisha amatoroshi oya ningo
amatoroshi yanyu hejuru imwe video ya mbere izosohoka niyo tena kwitse video ya mbere izosohoka ni imbere ko muri andi ma video niyo kabisa wallahi billahi man tena kwitse tambo morangara nyuma imana ibirimo ariko kandi man jewe kwereka ndababwira ikintu kimwe muri ibi bintu dukora hari abantu bafite umutima bro jewe ubundi ticket yanje batanguye kuyireserva kera bayikura mu mashini ariko bagwana kugira ngo igume kuri ya mafaranga nyene. Snappy company, Snappy travel yarashoboye kubimfasha. Imana ibaho umugisha cyane. Imana ibaho umugisha cyane cyane. Snappy company, Snappy travel. Imana ibaho umugisha kabisa. Ariko nawe mwafashije mwene wacu. Kabisa. Aje nk'umutaranirwa. Bakorera impande ya Mama House bacabona igicapo. Ariko kandi ndashimira ama bank. Hari ama bank je nadodoye urabizi ubunye kuvoyaja birasaba amadevize harabakwemerera harabakwankira ariko Finbank na BBCI nibo bantu bavuze ati turemeye gukora ibishoboka byose kugira ngo wewe tuguhe amadevize kuri Toya BRB ariko ugende guserukira igihugu. So Finbank BBCI Imana ibaho umugisha. Ego ami bro akabazo kanyuma kugira dushoke kwareka bushoke kutegura urugendo rwanyu neza mu rose visa kunshuro yanyu nyinshi mwagerageje kenshi kuko mwigize kuba muronka amahirwe yo gusoka igihugu ariko bikanka kubera ko mutaronse amahirwe yo kuronka visa bihugu byinshi cyane kabisa ariko uyu munsi byakunze wibaza ko ari kiye kintu nyabaki mwakoze kugira iyo visa bikunde ngo bikunde ngo ngiboneke mbega ico gihe habura iki nibihe vyanje bro Imana yaramaze kwandika yuko bizokunda nimba Imana yaranse yuko no mwaka wa Landry Promoter nuko naho ushobora guhindura so novuga yuko 2024 jewe wari umwaka w'imigisha wari umwaka w'imihezagiro kuko turava Iburayi direct Canada mu kwicumi na kabiri. Ami akabazo kanyuma kiwanje uragiye sivyo witeguriye gute umuririmbyi w'umurundi Satbi Bizimana Abubakar Karume witeguriye kandi gute umuririmbyi w'umunyarwanda witeguriye kandi gute umuririmbyi w'umurundi Kebi Boy asanzwe ari muri ivyo bihugu by'Iburayi icambere ndabiteguriye neza icakabiri turi muri East Africa so twese dukora ibishoboka byose kugira ngo East Africa itere imbere ariko cyane music industry so abantu bazoza bazobona twifuza kubona umuntu wese avuga ati umurundi yubaho merci beaucoup girugendo gwiza Imana ikuzigame ushika amahoro big time